iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 muri kumwe na Veniste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Urubanza rwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump ruratangira uyu munsi muri Sena, nibwo bwa mbere bibaye ku mukuru w'igihugu utakiri ku mirimo ye. Mu Burundi ishyirahamwe Roots and Shoot ryiyemeje kubungabunga ibidukikije, rifite umugambi wo gutera ibiti 1,200,000 muri uyu mwaka. Mu ntara ya Makamba zotera ibiti bikwira 600,000. Mu Rumonge zotera ibiti 100. Mu ntara ya Karusi twateye ibiti 50,000. Mu Kirundo zotera ibiti birenga 100,000. Ni Nteretse David, umuhuzabikorwa mu rwego rw'igihugu, niwe mutumire w'iwanyu mu ntara. Minisitiri w'intebe wa Sudan Abdallah Hamdok yari yatangaje leta nshya igizwe n'abaminisitiri 25, barindwi muri bo bahoze bayoboye imitwe yirwanya ubutegetsi. Jibril Ibrahim uyoboye Mouvement pour la Justice et l'Égalité muri Darfur yagizwe minisitiri w'imari. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi karakorana kuri uyu wa kabiri kugira kige ikibazo ca politike gihanze Somalia. Ni nyuma yaho abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bavugiye ko perezida ari ku butegetsi atavyemerewe n'amategeko gushika ubu. Amakuru ava mu badiplomate ba ONU avuga ko iyo nama iba mu mwiherero yasabwe n'Ubwongereza usanzwe burongoye ku kanama uyu mwaka. Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed, azwi ku itazirano rya Farmajo, yahuye n'ikibazo c'ubutegetsi ejo ku musi wa mbere igihe ikiringo ciwe gihereye, kandi atanzira yategekanijwe igana ku matora. Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi rwatangaje ko rutacemera ubutegetsi bwiwe. Umuvugizi wa ONU Stefan Dujarric yavuze ko hakiri akaryo kuko abategetsi ba Somalia baje hamwe bakarondera umuti wa politike uzoshigikira inzego z'igihugu bakoreye barushe kugira ntizisenyuke. Abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Haiti baragenye umukuru w'igihugu wabo wo ku ruhande mu ntumbero yo gukura perezida Jovenel Moise ku butegetsi, bavuga ko manda yiwe yarangiye. Uruhagarara rwa politike rwadutse ku munsi w'Imana igihe abategetsi bavugiye ko baburijemwo abashatse kwica umukuru w'igihugu no kumukura biciye muri kudeta. Moise arangije umwaka arongoye igihugu, ariko hari aho ububasha bwiwe bugarukira, kandi avuga ko azoguma ku butegetsi gushika ku itariki 7 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2022. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres avuga ko ariko akurikiranira hafi n'umwitwarariko ibibera muri Haiti, kandi ko ari nkenerwa ko abegwa n'ibibera muri ico gihugu bicara hamwe bakumvikana mu mahoro. Umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdallah Hamdok yatangaje ejo ku munsi wa mbere leta nshasha y'abashikiranganji 25 yinjijemwo 7 bahoze barongoye imigwi irwanya ubutegetsi. Ibi bikurikiye amasezerano y'amahoro bafunditse mu kwezi kw'icumi umwaka uheze agamije kurangiza burundu intambara muri ico gihugu. Hamdok yavuze ko leta yiwe izobandanya gushiraho izindi nzego zumvikanywe ko mu masezerano, harimo gushiraho inama nshingamateka y'imfatakibanza ku itariki ya 25 uku kwezi kwa kabiri. Muri leta z'ubumwe za Amerika, Dr. Anthony Fauci arongoye ikigo gishinzwe indwara zandukira yavuze ejo ku munsi wa mbere ko igisanira ca COVID-19 catanguriye mu Bwongereza kiriko kirarandagata cane ku buryo gishobora kuzokwitwa umugera mu mpera z'ukwezi kwa gatatu muri Amerika. Mu kiganiro yatanze ejo muri White House, Fauci yavuze ko iki gisanira ca COVID kiriko kiriganza muri Amerika kandi gishobora kuzokomera mu ndwi 6 ziri imbere. Fauci ariko yavuze ko hari icizere ko uwo mugera ushobora gutururuzwa
imbere y'uko utikiza inganda. Yavuze ko abanyagihugu b'abanyamerika bakwiye kubandanya bicandagisha ku bwinshi no kubandanya bakurikiza amabwirizwa yo kwikingira. Ku bw'ikigo ca Amerika kijejwe kurwanya no gukinga indwara, abanyamerika imiliyoni 32 baramaze gucandagwa incanco za COVID-19 hamwe n'abarenga imiliyoni 9,500 bamaze guhabwa incanco zibiri. Ishiramwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abahinga bigenga bavuga ko imwe mu makambi manini ya Al-Hol muri Syria yatewemwo ibitero vya rokete igabwamwo n'ubwicanyi, hafa abantu 18 umwaka ugitangura. Nyinshi muri izo rokete zatewe zagirizwa umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiyisilamu. Ibi bitero muri ikambi yo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Syria byarateye ubwoba bw'uko uwo muhari woba ugiye kongera kuvyuka muri ako karere. Abategetsi mu mashirahamwe atanga imfashanyo hamwe n'abashakashatsi bavuga ko iyo kambi ya Al-Hol ibamwo abantu hafi 62,000, benshi ari abagore n'abana. Ejo ku munsi wa mbere umugwi w'abahinga ba ONU mu vy'agateka na muntu barungikiye amakete ibihugu 57 birimwo ibiri mu runani rwa gisirikare rurongowe na Leta z'Ubumwe za Amerika basaba gutahukana bidatevye abanyagihugu bose bagotewe muri iyo kambi. arakoze Haruyizi Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 ya radiyo inshuti ya bose. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu VOA.com na ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Aderesi yacu ni VOA radio yacu. Nabibabwiraga mu ngingo z'ibanze, urubanza rwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ruratangira kuri wa kabiri muri Sena. Nibwo bwa mbere bibaye ku mukuru w'igihugu utakiri ku mirimo ye. Araregwa kuba yarahanze kwemera ibyavuye mu matora no kohereza abambari be kwigabiza ingoro y'inteko nshingamategeko Capitol ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere. Inkuru irambuye Tuma Kamirindi. Kugeza ubu ntibiramenyekana igihe urubanza ruzamara. Abayobozi ba Sena baracyabyigaho mu ngingo zabyo za nyuma. By'umwihariko bagomba kumvikana ku minsi ababuranyi bombi, ni ukuvuga abashinja n'abashinjura, bazakoresha no ku minsi abasenateri bazakenera kugira ngo babaze impande zombi ibibazo bashaka mbere yo gufata umwanzuro wabo wa nyuma. Ikigo ntaramakuru AP cya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiratangaza ko ababuranyi bombi bashobora kuzahamagaza abatangabuhamya bake, bashobora kuzaba cyane cyane ari abagize inteko ishinga amategeko bagiye mu bwihisho ubwo ingoro yabo yaterwaga ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere gushize. Icyo gihe imitwe yombi yari iteranye irimo ibarura bwa nyuma amajwi yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse. Abavoka ba Trump bo babwiye Sena ko we batazamuhamagaza nk'umutangabuhamya. Ku itariki ya 26 y'ukwezi gushize abasenateri barahiriye kuba urukiko rwa rubanda rwitwa jury mu Cyongereza no kuzaca urubanza batabogamye. Bukeye abadepite bari baraye bagejeje ikirego cyabo muri Sena. Sena ntiyahise itangira urubanza kugira ngo ihe abavoka bigenga ba Trump n'abadepite bazaba bashinjacyaha igihe gihagije cyo kwitegura urubanza. Sena kandi yakoresheje iyo minsi ishize kugira ngo ibanze yemeze abategetsi bashya bazafasha President Joe Biden kuyobora igihugu. Urubanza nirumara gutangira, Sena iraba ihindutse urukiko jury maze ihagarike indi mirimo yose ishinzwe y'inteko ishinga amategeko. Trump aregwa icyaha kimwe cyo gushishikariza rubanda kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi igihe abayoboke be bagabaga igitero ku ngoro y'inteko ishinga amategeko. Niwe perezida wa mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika abadepite bashyizeho ikirego inshuro ebyiri, ikirego cyitwa impeachment mu Cyongereza, n'uwa mbere ugiye kuburanishwa na Sena yaravuye ku butegetsi. Abavoka ba Trump bemeza ko uru rubanza
ari ikinamico rya politiki. Kuri bo abademokarate barashaka kurukoresha kugira ngo bacecekeshe umuntu utavuga rumwe nabo. Mu iburana ryabo bafite umugambi wo kwerekana ko urubanza runyuranyije n'itegeko nshinga kubera ko Trump atakiri ku butegetsi, no kuvuguruza ikirego cy'uko ari we nyirabayazana w'igitero cyo ku ngoro y'inteko ishinga amategeko. Bemeza ko amagambo Trump yabwiye abayoboke be muri mitingi mbere gato y'igitero cyabo ari uburenganzira bwe ahabwa n'itegeko nshinga bwo kugaragaza ibitekerezo bye. Naho abashinjacyaha b'abadepite bavuga ko Trump yatatiye abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakagira bati kwigomeka kuri guverinoma nicyo cyaha gikomeye cyane umukuru w'igihugu yakoreye itegeko nshinga bwa mbere na mbere mu mateka y'igihugu. Bavuga ko agomba kubiryozwa kandi ko nta rwitwazo afite rwo kubihunga. Ese Sena izahamya icyaha Trump? Kugira ngo bishoboke igomba kubyemeza n'amajwi ya 2/3, ni ukuvuga byibura abasenateri 67% bayigize. Muri iki gihe igizwe n'abasenateri 50 b'abarepublikani na 50 b'abademokarate. Kugira ngo rero ihamye icyaha Trump byasaba ko byibura abasenateri b'abarepublikani 17 bifatanya n'abademokarate bose 50. Abahanga benshi barareba bagasanga bidashoboka. Barahera umwe mu basenateri b'abarepublikani aherutse gutanga umwanzuro usaba kuburizamo urubanza, avuga ko runyuranyije n'itegeko nshinga nyine kubera ko Trump atakiri ku butegetsi. Bagenzi be bandi 44 bo mu ishyaka rye batoye kimwe nawe, bemeza ko afite ukuri. Abandi 5 bifatanyije n'abademokarate bose bemeza ko urubanza rugomba kuba. Bivuze ko no mu itora ryo kwemeza icyaha Trump umubare w'abarepublikani byibura 17 ukenewe utazagerwaho. Urubanza ruzaba buri munsi usibye kuwa gatanu no kuwa gatandatu w'iki cyumweru. Koko rero Sena yemeye icyifuzo cy'umwe mu bavoka ba Trump w'umuyahudi wayisabye ko iba ihagaritse iburanisha kugira ngo azabashe kubahiriza umunsi wa Sabato abayahudi bategetsweho kwiyiriza ubusa no kudakora kuva kuwa gatanu kugera kuwa gatandatu. Urubanza ruzasubukurwa ku cyumweru gitaha. Kuri wa kabiri Perezida wa Ethiopia aratangira urugendo rw'iminsi 2 mu Burundi. Sahle-Work Zewde ategerejwe kuri uyu mugoroba, urugendo rugamije gutsura umubano hagati y'u Burundi na Ethiopia nk'uko byatangajwe na service ishinzwe kumenyekanisha amakuru muri Presidence y'u Burundi. Muri urugendo azasura uruganda rukora ifumbire FOMI. Ethiopia n'u Burundi n'ibihugu biri mu byambere bihinga ikawa iryoha mu bwoko bwa Arabika, bifitanye kandi n'amasezerano y'imikoreshereze y'uruzi rwa Nili. Uburundi bukomeje kunagura umubano n'amahanga warumaje imyaka 5 ucumbagira. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Maroc Nasser Bourita aherekejwe n'izindi ntumwa zo mu gihugu cye bari mu rugendo mu Burundi uyu munsi, we na mugenzi we Ambassadeur Albert Shingiro w'u Burundi batangaje ko ibihugu byombi byifuza guteza imbere uburezi, iterambere n'ibyerekeye inyubako. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva 7 gushika 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi kuwa kabiri nk'uko mubimenyereye, ijwi ry'Amerika ribatembereza mu ntara imwe muri 18 zigize igihugu cy'u Burundi, tugasura umushinga umwe muri myinshi ihari igamije guteza imbere abanyagihugu. Uyu munsi turi mu ntara ya Makamba muri komine Nyanzarake ku mutumba wa Kabondo. Hari ishyirahamwe Roots and Shoot Burundi rigamije guteza imbere ibidukikije. Turaganira n'umuhuzabikorwa waryo mu rwego rw'igihugu n'Interetse David. Ikaze ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. None uyu mugambi wanyu Roots and Shoot wajute, washinzwe ryari kandi ushingwa nande? Uyu mugambi watanguye mu mwaka w'1991 ushinzwe na Dr. Jeanne Godare
kubera yabonye yuko isi igiye kuzogeramirwa n'ibiza, n'abantu bahonye amashamba, n'abantu bahonye ibikoko, n'abantu badakundana ubwabo ku bwabo. Acabona yuko yoshingiye porogaramu Seshusi umugambi w'ugwaruka wo gukingira ibidukikije. Uyu mugambi w'ugwaruka rero wo gukingira ibidukikije, jewe ngiye mu buhungiro mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1995 nawinjiyemo mu gihumbi kimwe n'amajana 1997 none nawutangura nje ngaha mu Burundi cyo butanguza muri 2006. Uwo mudamu Godari, uwo mugambi yawutangirije mu kihe gihugu? Watangwe mu gihugu kitari cy'u Burundi. Watanguriye mu gihugu cya Tanzania igihumbi kimwe n'amajana 1991. Nuko mugeze Burundi ni hehe, niye ntara ya mbere mwatangiriyemo uwo mugambi? Tugeze Burundi ahantu twatanguye gukorera mu ntara ya Makamba. Mugabe inama ya mbere twayigiriye i Bujumbura. Ibikorwa vya mbere twatanguye kubikorera mu ntara ya Makamba mu mwaka wa 2006. None ni ishyirahamwe mwashinze i Burundi, ni bande baririmo nimba ari byo? Tumaze gushika ngaha kugira ngo ntibishobore gukora tudafise ibituranga. Urabona mu nshobora gukora dufise ikikuranga, twaciye tugira ishyirahamwe. Iryo shyirahamwe rero duje turushirondera ugwaruka, turondera n'abakuru n'abantu bakuze, cyo tangura gukingira ibidukikije mu burere butandukanye bw'igihugu cy'u Burundi. Iyo uvuga gukingira ibidukikije mu bikingira buryo ki? Igituma dukingira ibidukikije cyane, murabona yuko Uburundi dufise abantu benshi mu gihugu, kandi murabona yuko tuguma twiyongera uko bukwiye ko bwije. Ugiye kuraba rero mu bindi bihugu bakoresha ubuhinga bugezweho bwo guteka cyangwa bwo kubaka cyangwa gukora iby'ibindi. Mugabo turavye dusubona yuko tuza kwigisha ugwaruka kugira ngo hirya y'ejo tuze turage ugwaruka igihugu kitatunaniye, tuze turagugwaruka igihugu kimeze neza. Mu Burundi hariho ama initiative menshi, tuvuge hariho uburyo bwinshi bwo gukingira ibidukikije. Mugabo muri Seshuti turagerageza tukigisha ugwaruka, tukigisha abantu bose bashobora kugira ngo dufashanye kugira dukingire ibidukikije, dutere ibiti vyinshi bishoboka, ducire ahantu haba nk'amashamba, tuvuga ayo mashamba yosha, hanyuma twongere tugerageze turabe nk'ahantu hahuye n'imyuzurira, tuhaci imisozi, duceko imikobeko. Ivyo vyose bifasha igihugu. Duhingero z'ahantu hamwe mwagiye mu ntara zitandukanye mukita ku bidukikije. Ntanga akarorero nk'imukungu, twagiye ku musozi wa Mukungu muri zone Mukungu komine Nyanzarake. Ntanga akarorero ahantu hamwe cyane, ntanga akarorero ahantu habiri. Turagiye ibubanza muri komine Bubanza ahantu bita Muciye. Twaragiye muri komine mu ntara ya Karusi ahantu muri Nyabikere n'ahandi. Kuya dukora mu ntara nyinshi. Reka tujye nko mu ntara ya Rutana, mbwira nk'igikorwa mwakoze mu ntara ya Rutana, umbwire n'umutumba mwagikozeho na komine mwagikozeho kigamije kubungabunga ibidukikije. Mu ntara ya Rutana reka ndakubwiye turafise pepiniere y'ahantu bita mu Biyongozi. Mu Biyongozi munsi y'urusengero hafi ya Eglise Anglikane hari ahantu hari kimanga kinini. Twaciye tugenda turondera ukuntu twotera ibiti bita umurembera mu Kirundi, cyangwa ndavuga mesopsis. Ni ukuvuga yuko ivyo biti bizofasha kugira ngo dutere ahantu hatari hake. Ibindi tubitera ku mashuri, cyo tugerageza umunyeshure n'igiti. Ivyo bizofasha igihugu, vyongere bifashe n'abajya abanyeshuri. Kubera umwana ati igiti ku ishuri aranezerwa n'igikiyateye, hama tukamuha ikindi giti azotahana muhira. Ico giti azotahana muhira kizomufasha, nakiya cyo kwishuri kizomufasha atagira umutima wo kuzokura kundi ibidukikije. Ubwo tuvuga ibiti mumaze gutera nk'ibiti bingahe ugereranije? Ni ukuvuga yuko uko twagiye dukura twagiye dutera ibiti bike bike. Twatanga gutera ibiti nk'ibihumbi bidakwira nka 10. Mu nyuma turatera ibihumbi 10. Ubu tugeze ho dutera nk'uyu mwaka tuzotera ibiti bingana n'umuriyoni n'ibihumbi 200. Ati ivyo biti muzobitera mu ntara izahe? Muri komine mu ntara ya Makamba tuzotera ibiti bikwira ibihumbi 600. Mu Rumonge tuzotera ibiti 100. Muri ntara ya Karusi twateye ibiti 50. Mu Kirundo zotera ibiti birenga 100. Ibubanza duheruka gutera twateye ibiti dufise pepiniere z'ibihumbi bikwira 100. Ni ukuvuga ariko tugiye gutera ku ntara dutera ibiti bike bike bivanye n'uburyo tuba dufise. Ariko se mugabo umuriyoni w'200 bizokwira. Mbese abo banyagihugu bo bakira bate uwo mugambi wanyu wo kubungabunga ibidukikije?
ego aho hose tuvuge Mwaro turahakorera mbere zo gutera ibiti, Muramvya turahakorera n'ahandi, ukuntu bakira umugambi je tumaze kabereka tukababwira ni muze murabe ibiti vyarahonye, mugira ko muraraba ni ukuvuga yuko ibice vy'ibiti kama dufise mu gihugu vyaraheze, dusigaranye ibice bikeyi, nubwo yuko dakwiza 50% y'ibiti kama dufise mu gihugu. Rero turondera ukuntu twotera ibiti, umunyagihugu apfume umunyagihugu atera igiti kimwe, imbere yo guca ibiti kuzoza guca igiti kimwe afatira n'ibiti 5, tukabereka hirya y'ejo rero tuzohura n'ibiza vyinshi. Ivyo biza bigiye kuzoza bizotugora, kugira ngo rero twikingire ibiza bizodushikira, dutere ibiti mu matongo yacu, dutere ibiti ku mabarabara, dutere ibiti ku mashuri, hanyuma ahantu hari imisozi hanamye duca imikobeko, kubera imikobeko imvura ikazotera nyinshi tuzogira ingorane. Abanyagihugu baca bavyumva bati rero mugabo uriko duhanura neza, bamwe mbere ntibigira bavyumva bavuga yuko umenga tuguma tugere ku bujanja canke ubuswahi canke kubahenda. Mugabo abantu bamaze bagira bitahura ku mashure, turafise amashure menshi, twongera tuzoha amafoto y'amashure tumaze gutera ku biti menshi, n'ahantu twagiye turatera ibiti. Abanyagihugu baravuga bati mwarakoze, ahubwo mwarakoze. Nk'ahantu twaciye imikobeko abanyagihugu bashobora kwimbura. Munsi ibintu vy'imyuzurire naho biza ntibikunda kubera abaciye imikobeko. Hanyuma ari nk'amatongo nk'agashyamba kari mu Rubindi, hari ahantu mu Rubindi muri ku musozi wa Rubindi muri komine Nyanzarake tukoma tugacira iminsi yose n'abari umukiro wacu. Abanyagihugu baca baronga ubwoba, mugabo ico gihe aho hantu hari haraheze, hari ibiti byari vyaraheze, mugabo baca baronga ubwoba, uwo inyungu yabo. Hanyuma ubu baronka mu kubera ivyo biti birahari, ni ibiti vy'ingongo. Ibiti vy'imiyombo rero ni ibiti binaga, bimaze kuba ibiti binaga ni ibiti bishobora gufasha abantu benshi. Urumva umunyagihugu agiye kwamura ubwoba ni inyungu yiwe. Kugira ngo mushobore kurangiza iyo gahunda yo gutera ibiti mu gihugu cyose, inkunga muyivana he? Turafise uburyo bukeyi. Mu myaka twagiye turakora, twarashyigikiwe na Oxfam Novibe, barugeze kudufasha, n'ubu tuzize ko bazokongera kudufasha gukurikira. Hanyuma abandi hari abantu bagira neza, abagwiza tunga, abanyagihugu biwacu canke amambure iwacu mu mafreda d'adhesion n'ubundi buryo. Hama hatige dushigikirwa n'abantu bo muri protection civile, nko mu kunguruza ibintu, hanagiye baduha abapolisi, abapolisi badufasha bakaduha imodoka kugira dusombe ibiti vyacu. Abatwara amakomine hanigiye batubwira nk'abatwara amakomine bakadeplasa abantu, nagomba bavuge nko mu Karusi tuhe tudeplasa abantu, DPA Karusi yaduhaye imodoka yiwe ideplasa abantu bacu. Buramatari w'Ikarusi nubwo yaciye afatirwa, mugabo yaraje adushigikira mu bikorwa vyo gutera ibiti. Mvukira zo muri komine Karusi zaradufashije cyane kugira ngo dutere ivyo biti, kugira ivyo biti kora bitetse ku mabarabara, ibindi biterwa ku mashure. Ayo mashure n'amashure y'igihugu, kandi twebwe dutera ntitubidandaza, tubikuye mu ntera yacu bityo tubiha abanyagihugu, ibindi tukabitanga kuri leta. Ni ukuvuga yuko ibiti vyacu bifasha leta yacu. Iyo leta yanyu hari icyo nayo ibafasha kugira ngo mukomeze muyifashe? Ego igikuru suko boduha amahera gusa, mugabo dufashije gusansibiza kugira ngo bijya biti duteye bigume biriho, bizobeho, bikingigwe, leta ibiri kuradufasha. Hanyuma kandi ikindi dushimira leta, ababura amatari, abamusitanteri baraduha impapuro kugira ngo dukore, baduha impapuro ntitwokora. Ninteretse David, uri umuhuzabikorwa mu rwego rw'igihugu rw'umugambi Roots and Shoot Burundi, umugambi wita ku bidukikije. Ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye cyane. bakunze baradiyo Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communautaire de la Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
abakorera imirimo y'ubucuruzi n'uburobyi ku kivuko cya Rusenda kiri muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barinubira ikibazo cyo kutagira imisarani aho bakorera kandi bishyura imisoro ya serivisi zitandukanye zikorera kuri icyo kivuko. Iyo nkuru tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri ako karere Vedaste Ngabo. Ari abarobyi, ari abacuruzi cyangwa se abapisha bakorera ku kiyaga cya Tanganyika bavuga ko batewe ubwoba nuko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rikeya zirimo korera bitewe n'ubukene bw'imisarani buvugwa ku kivuko cya Rusenda kirigwaho abantu barenze 100. Niragira Nelson na Ndayishimiye Aline bakorera imirimo yabo ku kiyaga cya Tanganyika. Twinga turavye mu nivu ya Rusenda turahangayitse kuvyerekeye ku kiyaga pembeni ya Tanganyika. Turahangayitse kuvyerekeye amatuarete ko usanga abantu bariko baragenda iyo mu matenga ni hafisa aho nibagiraho bitaho ho bikoraho niyo bubatse ati ya komite badutoza amafaranga 100 umwe. Tubona yuko niyo bubatse katakamari itumariye abantu 100 abantu 200 tugatona ku murongo kandi wese yaruzuye. Yani tubona yuko ari yangwara mbi kuratanira abapesheri pembeni ikiyaga. Ingorane zihari nabo mu mihana mu gisagara nta misarani bafise, bajya kunya muri rya wese ya plage canke bakanya mu ishyamba. Amazi abuze, nta mazi ari ngaha mu Rusenda, banywa iyo Tanganyika bakongera agatekesha Tanganyika. Ibyahi niho bamesera icyo ari cyo cyose imicafu ni ngaho muri Tanganyika, ugasanga ariko barayanywa bariko barayanatekesha. Ejo bundi hari umuntu yafashwe n'indwara yihengeka muri Tanganyika bajyana kwa muganga agira apfe. Twumvise ngo bagira bubaka amawese, twarategereye turahebura ko botuma bubakira basi abantu bo ngaha amawese bakareka kuza bajya kunya mu bwato buri ngaho impande ya Tanganyika, kunya mu matenga ahari hose babonye ntusanga amavyi ngaha. Aha nta suku ihari na ritoya. Nubwo barobyi batangaza yuko badafite imisarani, bagaragaza yuko bishura imisoro itandukanye basabwa iyo bageze ku kivuko cya Rusenda. Nkengurikiyimana Eli nawe ni umurobyi maze imyaka 5 akorera ku kivuko cya Rusenda. Dufise ikibazo aho twituma ni impande ya Tanganyika, kandi nitwari dufise iyo ngaho Tanganyika isa nk'iko yaheze itagirana na controle n'imwe. Niko uvuga umuntu gusabora haja kwituma aho nyene n'abandi bakaja pembene bakituma. Ni nkana na musare tugifise nk'ubu tubangira. Rero twosaba twebwe nk'abategetsi bakora ngaho kuri Tanganyika boturose undi musarani twebwe abarovyi bakorera kuri ico kiyaga cya Tanganyika. Kubera ari tagisi turatanga umurovyi umubosi, imboga zija ari imboga z'abarovyi n'imboga z'ababosi. Zishikanye mu isoko z'ababosi ziratanga intozeye ziratanga tagisi, na zeze umurovyi yakuye pembeni nazo nyine ziratanga tagisi. None natwe boturose iki amatwareti meza nta kindi dusabye ngaho kuri plage ya Rusenda. Gusa abagize komite y'abarobyi ku kivuko cya Rusenda bemeza yuko iki kibazo cy'imisarani gihari ariko bari kugishakira umuti nk'uko bitangazwa na Ndwanyi Claude, umujyanama wa komite y'abarobyi mu Rusenda. Ikibazo cy'ima wese turabyiteguriye naho ama wese yuzuye, ariko hari umuhinga yatubwiye yuko azuza kubidufashamwo. Ure turasakoranya uburyo kugira ngo turabe yuko yo bidufashamwo twubaka yandi ma wese. Yababwiye ko azabafasha iki? Azodufasha kubaka mugabo tumuha ibyangombwa byose. No muhinga arazi kubaka, no mu engineer. Turasarindiye kwanza turako amazi yogabanuka. Umuyobozi wa sekteri ya Tanganyika ari nayo ikivuko cya Rusenda giherereyemo, Bwana John Mulondani, avuga yuko iki kibazo cy'imisarani kivugwa ku kivuko cya Rusenda cyatewe nuko amazi ya Tanganyika yiyongereye asenya imisarani yari hasanzwe, kandi ko bigoye kongera kubaka indi misarani muri iki gihe Tanganyika yuzuye. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi ry'Amerika mu Rusenda mu Ntara ya Kivu y'Epfo. Abari ku kivuko cya Nyanza-Lac na Mukungugu mu Burundi mwese ndabasuhuje, hamwe na Mokbel ya Baro umfasha kubagezaho aya makuru. Tubashimira kuba mukurikira Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi. Ilumine Gakuba uri ku Kimironko mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, nabo tuzi ko uri mu bakunzi b'imena b'Ijwi ry'Amerika. Turagusuhuje, mukomeje kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.